mwebwe muragiye bucamanza ndabivugiye ngaha ubunyene inspection generale de l'etat ubunyene ikija ku kivi ibigire neza no dossier sishobora kwemera ko mutwibikibona rero tubihere twabisabira kuko nyene batwibikibona nyene bihe uko nyene imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari jewe kumwongere baragije irihanga muri nyene mwandagije irihanga nyabandi ndabona yuko ubusuguru bwo ni bwishi ubuhushi kabisa bwiragira nk'intama zo gucibisha tugarukanye biri ku murongo twese tucaruka bamwe batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu ari ikawa ipampa n'icayi kuva mu 87 ubiravye habaye mission yo gusambura ivyo bintu biteza imbere Burundi imwamo mwibona ubu rero mwageze kuri point kirimina icayi ubu nyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kintu razo general umuntu ambwira ngo icayi cyose cy'u Burundi ngo tugishore abo muri hoteli no bararahi akituguri kandi we bari aca agishora nyene mu bandi cyarase kabisa tubakora amatamuka haza amahera bagurira icayi abari mu ife ukaraba icayi aho kigurishwa ayo bobo bagurisha nayo bagurira umurimo none ayo mahera ko barabakorera leta baca bayajana mu mifuko yabo gusa iyo baba basi bayiba bene gihugu bayajana mu cya leta no vyumvise mu misezera kirishije inama ko jeruko ho ubusuma ntibugira uko bwitwa iyumvire mwene gihugu bamugurira amahera amajana 550 ikiro bagaca bagurisha muri Afrique Textile ibihumbi 6 n'amajana 7 kugurira umuntu amajana 5 ukagurisha ibihumbi 6 muri Afrique Textile bagaca bagurisha zijya mbuto na zintete igihumbi kukiro murumva nasanze amahera kojeruko itwara ku kiro ni ibihumbi 6 n'amajana 215 umwene gihugu yatwaye 500 ugacuba ngo kujya ko yatebaga mbwira ayo maheri yashira ni mu mbarire iri yashira muza ukamara genda muri sosomo ibisigati urarondera umwibye wagiye ukabura nta mwanya bafite nimwabare rero ariyo mission mufisa gusanga mu Burundi kugira duhangane ndabazobasubirije cyo bavyumve umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turayikwaza tunesha kuko urumva muri ko muhenura igihugu ko rero muri ko murahenura igihugu reka natwe duhangane nabo inyuma y'amagume niho natagoye kuruza ndakurikirana uko naciye mu bisata bijeje iterambere narabaye mushikanganje mpara hagati n'umutekano ivyo byose ndabibona igihe bavuga ngo ba privatize ikawa niho narindi kandi jewe naragenda bwira umukuru w'igihugu jewe ndabona ko ubunyene igiterwa c'ikawa gifuditse muri Burundi hariho umwe yacaje kumubwira ngo duca dufatirwa ibihano mpoza bakuru ngo hirahiriye iterabwoba uwo muntu ndamubona ntiyihungiye kandi je narigeze kumubarira wewe ndakubona ejo hogere agakubita wewe uzocuhunga urafise ubundi mwamukorera niwe yamumagira iterabwoba duca turonka ibihano no kuvuga tutemeye gusambura Burundi duca turonka ibihano kuko tutemeye kumusambura Mukeye kabiri nagiye mbona abene gihugu abanyataye kwandagura ikawa batizira kwa n'ibitoki sivyo niko ndabeje murumva mission yari yo guca inkokora abarimye kugira babinadagure babihebe Uburundi ntibusubire kuronka ihera yinjira erega none ko dukorana n'abiyorobetse n'ibyarya iyo ukorana n'ibyarya babiyorobetse urabicamwa bama no munsi mugambi abari mu gisata c'ikawa bagize umurimyi atahane zero bo batahane imifuko yuzuye atarakiwe akora bigicariye bwa kudekuraje umurimyi kera ikawa hageze isize inoti nshasha zarazici
nk'ubu umwamwajanye avase mukayijana muri BRB y'amadolari muzokwinjiza BRB igaciza ibaha amarundi baca utagwa kubaragura muhereza bene gihugu kuko amahera murayafise aha maramaze isoko mwizi na muzoshorera ukavuga uti mpavase mu jewe ndi kugahiye kandi kabaye iwacu n'umwambiro reka je barabe icayi ciwacu bikazi wacu n'umwambiro niyo igurisha izindi kawa z'ahandi icayi cy'Uburundi cyo igurisha icayi cy'ahandi none umwambiro ni wamuzindi kubera iki umwambiro ari muzimbutse rero urazimvye turabizi no kurya mu minsi yahera nahamagaye Banki Mondiale bariko baburanira abo nyene ngo bikorere ivyabo muzika barababuranira ntego ntangorane sawa ko muvuze ko aribo bateza imbere igiterwa c'ikawa ni kubera iki abarimyi ariko barazirandagura ngo ntoya sigurira hanyese mwe muje none kubadefana kubera ikawa n'igihugu ariko bararandagura ikawa ngo zirutwa n'igitoki ko muvuze ko aribo bariko bateza imbere igihugu ko kare batazirandura bazirandura ntaco ko mwebwe mwatanze amamiliyoni 90 yo guteza imbere igiterwa c'ikawa kugira umwimbo gwiye nyereka umwimbo waduze n'uwo yamahera yanyu yagiye amaja kumbe odekijeje kubloka gushika ko banka amahera gasohoka yo kugura ifumbire bakanka gufumbira iyi fumbire ihari kubera iki miso yabo n'ugusambura ntibatange ifumbire bakamara imyaka 2 badafumbika iyo si miso mu bihanaro muri zero please murahana urumva kugira bigende neza wowe uzucugira uko niko nahora ngiye mu gahanaro muri zero please ntawa cemwe odekana umwarwerana narababonye ko nagize agredo be murazigene bayiba rero nangene iva mu Burundi barakohenda ngo bashoye ngo toni 50 ugasanga 80 izo trani zivuye muri yayo n'inyegeje niko zisohoka akomumvu ayo maheri ubwo bwenge mwamakoresha mu iterambere ubwo bwenge muturira mu gutuma kw'iki gihugu iyo mwamakoresha muti duteka umutwe w'iterambere muteko guteka umutwe bwo kwiba igihugu kucinja igihugu cyo cyitera imbere mu gihe mujya kugira ndindezana iyi equipe nigenda mu ndani nuko byose nari bifise mugaburaze gukoronka ico nabo muraca hose mu bakadwe bose dore tumwe wese mugabaye none office miliyoni 40 z'amadolari Uburundi bwo ntibo bugura gabonye abarundi bakunda amahera ugiye umuka mu miliyoni 200 utigenda wewe urashaka kuvuga n'umukuru w'igihugu ubwire ko bijya vuga rifo genda wewe nawe akiri miliyoni 500 uje kubwira umukuru w'igihugu ko bijya vuga ari inyoma genda nawe bose agacanya serikali n'inyoma ubwabere gitangura gutora imvangi simwe mwataza amahera mu bantu bose yuko ibintu niboneye n'amashaje gute mukavuga ngo ni fongo barantenza kubera gusa amahera muri ko muradisiriwa ahantu hose mbonyora baraguhenze barakugira ngo ngenda vyemere nari muzi ko ndikivuga jewe naragiye ndasubira ndavyirondera ugira kabiri ncantora ibiruta ivyo nari namugukanda mwebwe ababaye bloke nabondeka ijya ikipe muce mwicara kandi muce mutwigisha n'ingere tugashora vyihuta twebwe nyene duca twirukana inzigere dushora ndetse mvandi zose muri mwebwe mukora mu ikawa abafise ikawa zirenga ibihumbi 20 muce mwandika amazina yanyu nzokwiyizira kura kuja kurya bene igihugu mwicaye indabo y'imbiba niwayirayeko genda murabuzi kugira chaîne de valeur inyanzarake kuri pacu murabe inguva akoresha kugira abarimyi baduze umwimbu bagaca bashora muri gira mu inyanzarake barimyi ba pacu ibidoga ikawa sizo zambere zari gutuma bene igihugu banezerwa kurusha pacu igitegwa kijejo aha tugatunganije ikawa n'icyayi no munsi ivoka tuzoitunganya bihundi mwenza kuri ikawa ntunazi n'ingere zirimo komisioneri abantu bajya bicaye tugira turazungurukemo ndabahaye umwaka umwe ubutazoba afise ihectare n'imiburi 20 zikawa acava mu cyusata acava mu vyandike ndabahaye umwaka umwe mu mwaka uza 2025 nzoza kubiraba mu kwezi kw'icenda ubutazoba afise n'imiburi hectare 20 zikawa acava mu cyusata acavamwo ntamajambo menshi
ni ubusuma buhera aho nyene kuko nimuzi kere biruhisha nimuzi kudo production je wamba nzi yuko umwene gihugu n'imiburiburi kwikawa zijya zumye abahembwa n'imiburiburi ibihumbi 15 by'amarundi n'imiburiburi none berbe yagesheje kwikawa ikiro $10 uwazirimye nabo imiburiburi umuhaye kizara $8 frais administratif ndetse bawakuye none abo bandi bashorera ega aho vyavuye babajije ati none kwikawa y'u Burundi ivi Burundi ikagenda kuri gaci Mombasa igacigaruka i Bugande cyane mu Rwanda igaca yishoka yitwa y'u Rwanda cyane y'u Bugande ayo mahera y'itike kuva i Burundi guci Mombasa kugaruka bawo rero bagenda guhomba ivyo byose je nabanje gukurikirana ndabeshene gushika iyo zigurishiriza nashizeho uyu mugwi ndabwiye uje kugira ico bita kujya mu masoko turatubwira somene témoin ubu tugize ane témoin uje kugira etude y'ibintu byose byapfiriye mukorane mubereke bavyandike neza umwaka uheze tuzoheza rero muvuga amajambo rero twagirizanya neza umwaka uheze mugabo ndabwiye uwo mugwi ni suivi contrôle évaluation abari basanzwe bari ku kivi mu bandanye kivi cyane mugabo ndekanye mwana bavuga ngo bindabikane nawe mutamapera yanje mwebwe murazidere bucamaza ndabivugiye ngaha ubu nyene inspection générale de l'État ubu nyene ikija ku kivi ibigire neza no dossier hanyuma tujibere butungane mu nzinde cyane abatsinda sishobora kwemera ko mutwirikiwe na leta bihere turajibere butungane neza nimwatsinda ndahera mukaraje mu kigwese ndabatsinda ivyabo natuzobizana tuburane jewe mugazo baziko ntabaye Burundi ku myaka mirere na mirere twabisabira kuko nyene batwirikiwe na nyene bihe uko nyene no kuvuga yuko ministere ya intérieur agriculture na commerce hani mwebwe mu gisata bijejwe muguma mukora ijya ikipe yanje ashobora kubafasha kubera ishobora kumenya vyinshi mutazi mugabe yoyo ijejwe suivi contrôle évaluation hanyuma rero bamuca mwumva ko finance yikirira agahera kayo berbe none berbe iyo muri transparent ibintu mukorera ku mugaragaro abo muva ku bigwazo berbe ntibiza muhera muzozanga niyo kiba havasi none kirasiko vyagenda nitwabana n'abacuruzi kawa ntitubizi ikawa baca bagenda berbe ikaba avasi zijya note shasha nto zafu hanyuma amahera binjije bakazana muri berbe n'amadevize mugamwende kwaje mu mifuko yanyu gusa none wumva ngoronka avase gute muri ko mukora nk'ifuku ababura amatara cyamushinga komite kurikirana igiterwa cy'ikawa muri province muce mu makomine komite mwazagara ko ejo nazabajeje umutekano n'abajeje intwaro abo bagoronome muri ko muravuga gushaka kuri moniteur agricole ategereza kumenya ikawa zibutse ku mutumba wiwe atebe ba commissaire regionale provinciale manuka commissaire communale hoho turafise n'abajeje imitumba bariho tumenye ikawa zose zashotse ku mutumba izo comité de supervision ababikora bajejwe kubikora baguma babikora namwe contrôle suivi évaluation contrôle ku buryo ukwezi guheze hategerezwa kuba inama nk'iyi idufise mwerekane evaluation mwagize muce mu gicegeranyo aho mwabonye amakosa kandi ofisa amakosa tumuhane imediatement ego nivyo hari abantu bafise ikawa kure y'amayizini abo birumvikana kuvubaka abantu urugendo gute muca muvyigira hamwe gute no face officiel wewe wayizine wewe uri hagufu uzogurira abandi ubu nyene
fata ko hajya ariho hari izindi bashore kujya icyayi ntibagenda bakagitora bonyene si kuri izindi bagenda bakagitora icyayi none kure iki abo batonora atokwigira direct akagatora wenyene genda mwitorera umuti kuko abo bantu bishira hagati birirwa bicaye najya marigara mubona birirwa bicaye nibo bambere bavuga ngo barashonje ngo ibintu birazimbye ariko birirwa bicaye bariko barya amaraso y'abantu birirwa bararuha barafuga kuko cyo nipfuza ndemeshe n'abarimo tugasanga bigenze neza kiya giciro tuzokiduza rero bigenze neza ikawa zikagugwa kujya handi zigugwa abarimyi turabaha hagati ya equivalence $1 na $1 turabaha amahera yabo hanyuma leta nayo yinjije amadevize nese babwiye ko mwiba amezi abiri y'igitoro ku mwaka none $47 miliyoni samezi abiri y'igitoro mbere habereye ihiganwa ngaha bw'icayi hotel iranga kuja guhiganwa kandi muzi ko ari cyane iranga ihiganwa ryabereye aho Bujumbura OTB baranga kuja guhiganwa rero bari muzi bajya ko bakorewe ikibazo ijya ikipe yaho kubera iki cyayi aho n'umuntu yabaye amahera ntimuze kuko muhava mundusha akira amahera none ntimuzi mu bakinyi twebwe twakinye football akubwira ati aha nta kuntu bakuyera imina cyenda ko ifeza yerimini OTB niko bayigize ibi iraka muhiga bibe ari Bujumbura ari yabitunganije guze iraka muhiganisha cyane rero twebwe principe nuko tubona ikawa zinjije amadevize mu gihugu tukayibonera hamwe n'igihugu nawe umurimyi nabakanka amahera yavuyemo kuko ubu nuko tuzoharura kudo production kugira duharure ivyo umwana igihugu yakoresheje gushika ikawa ishoke turaba tugaca turaba n'inyungu yiwe tuca turaba hari yaho caguriwe twebwe igihugu gikeneye amadevize namwe aba prive mukeneye amarundi kugira ngo yakoreshe mu iterambere mugiye mukeneye amadevize nawe mukagenda mukayatora muri bero barayuzuye kuko barayazana mukayatora mukaja kwimporta ivyo mukora hanyuma yandi mukaronka amarundi ivyo si ibintu vyari bisanzwe ico twakubwira bati umutunzi nyawe n'umukozi umutunzi n'ufise production iguma ikora yiyamira mu bakozi bariko bararya ko nawe uriko urarya ko kanezerwa uwo niwe mutunzi kuko ashitse ahantu bakwita muzehe none rero ibi vy'umugwazo mu bitorera umuti mwebwe muri iyo nama ndababwira tuje muri transparence case amabanki komerciale gukorana bero benshi bamahera bagaca baha mukavura baha base hako baje kugurisha umugwazo kuko itunga bararifise mwicaye mukavuga muti abarimyi bikaba mwese cyangwa koperative muce muja muri microfinance wewe kubera turabona ikawa ufise uzoshora saba ideni hajya hakugurisha umugwazo fata ideni muri microfinance ivyo bintu administration mubafashe mubereke ingene bari kugahiye pare konsekaro nka credit mu minsi hariho ibanki yaje gusaba ko yoza mu Burundi Equity Bank irambwira representative zayo tavuga none watejwe n'ikikuza tuvanye tugenda tuvyumvikanye kwiza ndababwira mu message narose muri WhatsApp urahejeje kugarisha amabanki y'u Burundi urahejeje kuyugarisha igigashika mu Burundi izo cyakonterasa yose turayizi rumwe bizoba bibaye nabi none kutokora nkayo abene gihugu baje ugumu bibaza kureke nzoja kurondera gukongerasa rega amabanki yo ngoma ndondera amabanki yoza mu Burundi azi gucuruza amahera kugira abene gihugu kubera iki mushaka kuba mu ngiba abene gihugu ibanki nziza nija gucuruza amahera karonda nkuba bari muri kawa haba hariho microfinance kugira barondera amabanki tuwenda zishaho nzoronka amahera nta kuntu nakumwe wacuzi wanje nkabanda guha avance ndaguhe credit ugurura konti wanje cenda guha avance ndarosa undi mukiriya kanubirondera ku mabanki kubera iki bo bashaka bo barya umugwazo abajeje administration mwige umuti wawe muri kumwe nabo bari mu gisata cikawa nyene ari avance ari iki mugo mugwazo tubikure mu control izi series bazavuga ngo anabe bakomise tuvyigiriye mu bitwari heze
kujya twagwanije fraude kuva hasi twese hamwe, babura amatari ba musitani riva hasi n'abakomiseri abakora mu iperereza, muve hasi mwese turabe ko bitaba, kuko umwaka uheze tuzoca tujya evaluation duhejeje kuhagurisha kawa. Turiko turarondera amasosiyete consommateur finale, le dernier consommateur niwe turiko turarondera. Ndabanza kubona amasosiyete tuzokorera ko nkatazi. Wewe nawe ushaka make, sawa, reka tuguhaye make, duce kwicanira twebwe iwacu.